Kwigenekerezo rya 2026 Rusama uno mwaka mu nama ya bose yari irongowe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Space Caritas Sinjebarikanuye. Abakenguzamateka barize bongera baremeza integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2021 ushira w'2022. Umushikiranganje w'ikigega ca leta Domitien Ndihokubwayo niwe yari yaserukiye leta kugira ngo ashikirize imvo n'imvano y'iyo nteguro y'ibwirizwa. Iyo nteguro y'ibwirizwa itegekanya ko leta izokoresha amafaranga y'amarundi angana n'imiliyaridi 1,715 n'imiliyoni 100. Zimwe mu nsiguro yatanze yavuze ko iyo nteguro y'ibwirizwa yatunganijwe hisunzwe imigambi leta itegekanya kurangura kuva mu mwaka w'2018 gushika mu mwaka w'2027 kandi ko ibisata vy'uburimyi n'ubworozi bizotezwa imbere leta yongera ishira inguvu mu gukinga ikiza ca coronavirus. Umushikiranganje w'ikigega ca leta yarashikirije kandi ingingo zafashwe kugira ngo leta ishike kwihangiro yishinze kurangura. Integuro y'ibwirizwa izogenga uburyo bw'amafaranga leta izinjiza n'ingene azokoreshwa mu kiringo c'umwaka w'2021 ushira 2022 yatunganijwe inyuma y'uko inzego za leta zitandukanye zibanje gushikiriza ubushikiranganje bw'ikigega ca leta no gutunganya ubutunzi integuro z'uburyo zibona bukenewe kugira ngo imirimo ibisata bitandukanye bizokora ishobore kuranguka. Mu kugira integuro zazo zarisunze ibiri muri ca gitabo gitegekanya iterambere ry'u Burundi ku kiringo c'imyaka 10 duhereye mu mwaka w'2018 tukazoshitsa mu mwaka w'2027. Iyi nteguro yatunganijwe mu ishaka ryo kubandanya dushira mu ngiro wa mugambi muri kiraterambere ry'igihugu guhera mu 2018 gushika mu 2027. Ni intambwe mu guhindura isura ry'ubutunzi bw'u Burundi vyongeye vya bisata nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye yashimikirako muri discours programme vyarashizwe imbere. Aha twovuga ibijanye n'intwari bereye, tukavuga ibijanye n'amagara y'abene igihugu, uburimyi n'ubworozi, guteza imbere urwaruka n'ibindi. Igisata c'uburimyi n'ubworozi kikaba kizobandanya gishigwa imbere. Aha hari abibaza ko ico gisata kidahabwa uburyo bukwiye. Habe namba kuko uburyo buja muri ico gisata ntibuca gusa mu bushikiranganje bujejwe uburimyi n'ubworozi. Dufate uturorero tumwe nk'akarorero ku mafaranga ashika hafi imiliyaridi 200 aca mu bushikiranganje butunganya iterambere rusangi biciye mu kugura umwavu. N'ubu leta ikabizobandanya ifasha bene igihugu kuronka imbuto zirobanuye n'umwavu ku giciro kitavuna. Izobandanya ihimiriza kugira barime baronke ivyo bafungura bikwiye, bongere baronke n'umusesekara bashora ku masoko. Aha tukaba twifuza yuko umwimbu tutabona gusa ubushoka ku masoko yo ngaha hagati mu gihugu cacu mugaboneka n'umusesekara ushoka hanze. Gutyo ca civugo ati umunwa wose uronka icurya umufuko wose uronka amafaranga cibingiro. Abakenguzamateka nabo mu bibazo n'imyitwarariko bashikirije harimo gusaba ko hoba umuco mwitangwa ry'amasoko, gukura mu mabarabara imiduga ya leta ishaje, guteza imbere imico n'imigenzo vy'igihugu n'ibindi. Umushikiranganje Ndihokubwayo yaratanze umuco ku bibazo n'imyitwarariko y'abakenguzamateka. Abakenguzamateka bamaze kunyugwa n'insiguro z'umushikiranganje w'ikigega ca leta baciye bemeza bose iyo nteguro y'ibwirizwa.